ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo gukurikira televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi hagizwe n'izi ngingo nkuru. Iterambere ry'igihugu ngo ntirishoboka mu gihe ata amategeko akurikizwa mu bisata vyose vyashikirijwe kuri uyu wa gatatu n'urongo ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Kubwiwe ngo abarundi bose bakwiye gushira imbere amategeko no gusonera ivy'igihugu. Turanabashikana mu bice bimwe bimwe bigize igisagara ca Bujumbura aharangwa isuku rike. Abanyagihugu basaba ko inzego zibijejwe zifata ikibazo mu minwe kugira igisagara came gishajije. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ryano makuru. Abarundi bose bahamagarirwa gushira imbere amategeko no gusonera ivy'igihugu. Ako kamo na ka Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Mu nama yo guhanahana ivyiyumviro, Gabriel Rufyiri abona ko iterambere ridashoboka amategeko atisunzwe n'ivy'igihugu ngo vyubahirizwe. Iyo amategeko adashizwe imbere mu bintu vyose, iyo itunga ry'igihugu ridakingiwe, usanga ivyo turiko turakora vyose bidashobora gutera imbere. Ni naco gituma mbere twavuze yuko mw'iyi ntumbero umukuru w'igihugu yihaye iyi twise vision 2040 ko igihugu coba kiriko kiraja mu iterambere, hanyuma vision 2060 kizoba cyamaze gushika mu iterambere. Byose rero birafatanye, ntibishoboka yuko iyo vision iryo yerekwa umukuru w'igihugu yagize ko rishobora kuja mu ngiro igihe ibijanye no gusonera ubutunzi bw'igihugu bitagiye imbere, kandi ababisonera ba mbere nabo bantu baje kubikingira. Mu babikingira rero nk'uko twabivuze mu ngingo ya 39 y'ibizwa shingiro, iyo ngingo ivuga yuko itunga ry'igihugu ari ntakomwa. Itunga ry'igihugu rigomba kubahirizwa. Hanyuma bagaca bavuga bati mu gace kayo ka kabiri kiyo ngingo, itunga ry'igihugu umunyagihugu wese afise itegeko ryo kurikingira. Uryononye wese agomba kubibazwa, kandi umunyagihugu wese agomba kugiramwo uruhara. Mugabo ntibisigura yuko inzego z'igihugu zitaba zifise uruhara, nizo zifise uruhara rwa mbere. Arico gituma twese tugomba guhamagarirwa kugira ngo dushobore gukingira itunga ry'igihugu. Amategeko asumba yandi tugomba kubahiriza twese ni nk'iri tegeko rijanye no kugwanya igiturire. Urumva turiko turavuga ibintu byo kubahiriza amategeko. Tubaha akaroro gasanzwe. Ingingo ya 29 yibwirizwa ryo kugwanya igiturire ryo mu 2006. Ingingo ya 95 yibwirizwa shingiro rivuga yuko abantu bose bagiye mu mabanga ya leta baca berekana ubutunzi bwabo. N'ayandi mategeko, ivyo ni ibintu bisanzwe biri mu mategeko, mugabo no baranse kuvyerekana kweri. Murumva rero yuko aho niho bitangurira ibintu vyose. Urumva rero abantu bari hejuru badatanze akarorero, bizogora ko umuntu wo hasi umubwira ngo biye nta vyubahiriza. Rero turiko tuba muri rusangi, amategeko agomba kubahirizwa n'umuntu wese. Amakuru twabateguriye arabandanya. Haribonekeza isuku rike mu bice bimwe bimwe bigize igisagara ca Bujumbura, aho bagenzi bacu baciye basanze hari n'ahahindutse nk'ubwiherero. Basaba leta ko yofata ingingo kugira ufashwe ariko aronona igisagara abihanigwe. N'inkuru tubaza Anise Niyomukiza. Ushitse ku kiraro gica hejuru y'ibarabara ryitiriwe Iprona Boulevard d'Iprona zone Rohero komine Mukaza, musi y'ico kiraro hasanga umwanda mwinshi, aho wo kwibaza ko bahagize mu mazu y'ubwiherero. Umwe mu bakorera impande y'ico kiraro avuga ko iyo myanda yobishigwaho n'abana bo mwibarabara, agasaba ubushikiranganje bwo gufatana mu nda gukura abo bana mwibarabara bakabubakira ikigo co kwigiramwe imyuga itandukanye. Eka n'impande y'ikigo ndangamico Paredes naho nyene uhasanga imyanda myinshi
kenshi biboneka ko naho nyene isuku ritifashe neza. Abakorera impande y'aha kazi ko kunguruza abantu mu modoka z'ubwoko bw'amatagisi bavuga nabo nyene ko ari abana bo mwibarabara boba bataho iyo myanda, bagasaba nabo nyene abo bana ko bokugwa mwibarabara. Nayo ku gituro c'imodoka zunguruza abantu zija mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura uhasanga imicafu isanzaye itari mu bikoresho yagenewe kwegeranirizwamwo. Ryo suku rike ryamagibonekeza mu gisagara ca Bujumbura, kandi abajejwe intwaro b'ico gisagara badahengeshanya guhimiriza ko igisagara corangwamwo isuku. Arakoze Yanise niyo mukiza. Mu makungu naho igihugu c'Uburusiya kiremera ko cagwanije abagwanyi bagiteye bavuye mu gihugu ca Ukraine. Amakuru dukesha ikinyamakuru Echo News avuga ko abantu bakora iterabwoba n'igihugu ca Ukraine bashika kuri 70 ngo bishwe muri ivyo bitero. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Lydia Gahimbare. En Russie, la région de Belgorod. Mu gihugu c'Uburusiya mu karere ka Belgorod gahana rubibe n'igihugu ca Ukraine ubu hagizwe akarere ko kurwanya abagira iterabwoba. Igihugu c'Uburusiya naco kikaba caciye kirungika abasoda bacu kuri uwa mbere muri ako karere kugira ngo bashobore kugwana. Imihana myinshi ikaba yarakozwe ko n'ibisasu, abantu bagera ku 8 bakaba barakomerekejwe n'ibisasu. Igihugu c'Uburusiya kikaba cyemerera ko cyashoboye kugwanya abasirikare b'igihugu ca Ukraine. Amakuru dukesha ikinyamakuru Echo News avuga ko muri izo ntambara abantu bashika kuri 70 bashobora kuba barahitanywe n'izo ntambara. Amakuru dukesha Echo News kandi abandanya avuga ko ijoro ryo kuwa mbere ushira wa kabiri habaye ikindi gitero hakoreshejwe indege zo mu kirere. Izo nazo zikaba zatumbera ahanini hari amazu akoreramwo abajeje intwaro, amabiro n'ibindi, ariko akaba atabantu basize ubuzima. Ibindi bitero bitandatu bikaba byarabaye muri iyo ndwiheze, ariko muri ako karere aho ibitero byabaye muri iyi ndwi bikaba byabaye ibya mbere byahitanye abantu benshi. Ivyo vyizo ntambara bikaba vyerekanywe biciye ku rubuga rwa Telegram n'umugwi uharanira ubwigenge bw'igihugu c'Uburusiya, akaba ari umugwi urwanira ku rubibe rwa Ukraine. Uruhande rw'igihugu ca Ukraine naco kikaba kibeshuza ivyo cagirizwa kugira ibitero ku butaka bw'Uburusiya. De son côté, l'Ukraine a démenti tout lien avec ces attaques sur le territoire russe. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera. Nkabandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, mugira ibihe vyiza.